iyo umushikiranganji mushasha rero yahindutse no kuvuga leta yose iciba nshasha kuko ico gihe ni waza kuba afise ijambo rikomeye canke aza kuba aza kugena buri kimwe cyose mu ntwaro nyakubahwa rero ndirako buca Gervais yahora atwara yahora n'umushikiranganji wa mbere yatorewe kuyobora inama nkenguzamateka bica bivuga yuko hategezwa kuba umushikiranganji mushasha neza cyane umushikiranganji wa mbere umushikiranganji wa mbere yaciye agenwa n'itegeko ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ku masaha y'umugoroba haca hasohoka amazina agize leta nshasha ivyo ntitubigaruka ko cyane ico tugombye abantu kano kanya bariko baribaza ati bega ubwo bariko bagaruka mu bijanye n'iki ariko ico tugomba tugaruke ko baracumwa mu kanya ico tugaruka ko rero n'ubushikiranganji bw'inkino abujya bufatanye no gwaruka ndetse n'imico kama tugize uku tubona uwugiye kubuyobora ni nyakubahwa Lydia NSEKERA vyagarutse cyane gose cyane mu muryango w'abantu bari muri sport kubera ko ni izina rimenyerewe cyane gose ndetse mu buzima ngira ngo ryabayeho mu buzima bwiwe nta kintu cigeze kimutandukanya na sport gato ni amamvu yavuzwe cyane mu bantu bagize umuryango wa sport ariko kandi yaramaze igihe atwara seno ni impuzamashirahamwe ya sport no kuvuga ufashe football inkino zose ari amashirahamwe yose atwara inkino mu Burundi seno reniyo yaramaze imisi abarizwamwo ariko amabanga mashasha amugize umushikiranganji wa mbere ni izina rimenyerewe nta muntu yo kuvuga ngo numvise Lydia NSEKERA gushasha waba ukunda sport waba utayikunda ariko no muntu tuba tuzi mukanya toca tumugaruka ko reka mbanze nakire umugenzi wacu wundi Kiki Christophe Makwinto Kiki ndagwaye ikaze mwaramutse cyane gose Yves mwaramutse Adela ndamutse nabandi ko dukurikirana bari hatandukanye nizere ko meze neza nko nanjye meze neza waraye neza cyane gose kabisa ibintu bimeze neza kuva hahandi dutandukanye ma 17 kuva kiya gihe ibintu bimeze neza byabandanije byose byabandanije neza kabisa aho ni sawa cyane Kiki twari ku nkuru rero ya leta nshasha yaraye igenywe yaje kugaragaramwo izina rimenyerewe cyane muri sport ya Madame Lydia NSEKERA agiye kuyobora ubushikiranganji twe tubarizwamwo nk'igisata ca sport twe tuvuga sport twe tubarizwa mu gisata ca communication muri rusange ariko bavyumve ko no munsi twicara no kubera sport tuza tukaba hamwe mu makuru avugwa muri sport naco ni kimwe mu kintu twovuga tuzagwa ko cyane kubera sport turi mu gisata ca sport turi mu gisata turi ngaha nk'abamenyesha makuru bo mu gisata ca sport kuko abari ngako abari mu iyo uvuze ngo ngaha ngo tuhicaye kubera sport ngo turi mu kibuga urumva Kiki nibaza yuko mu bashikiranganje twoba twarabonye tumaze guca ubwenge ubu niwo mushikiranganje yoba yarigeze kuba anabarizwa mu bisata bya sport uretse kuba mu bushikiranganje donc kuba yarabaye muri sport nibaza yuko
naho abandi baba barahabaye mugabo iri ni zina ribasumba kuyu yigeze gutwara n'igisata yigeze kuba ari mu bagize komite executive ya FIFA. Yes. Uno munsi akarusho ka mbere sport igize kuronka umushikiranganje nk'uyo naka Ico novuga kuko wari uheje kuvyentroduza neza iri niba kwe twovuga yuko tugiriwe uyu numwe twese tuzi yashoye kuba ari umupfasoni wa mbere hano mu gihugu cy'u Burundi tubona yuko ashobora kuba aza mu bintu vyerekeye sport nkuko bivuze ni gaga tubibona turazi yuko ivyerekeye sport na cyane ivyerekeye football ni gaga tubona ibintu by'abakenyezi bajamwo ariko tubona ashobora kuza akarongora n'ico gisata tukavuga tuti ibintu vyiza tukabona ibintu bimeze neza uretse ngaho ava ngaho aja muri komite executive ya FIFA kuko yari umwe muri bake bahari b'abafasoni bashobora kuba bahagarira inkino z'umupira w'amaguru ku mugabane w'isi bakavuga bati ico gihe Sef Blatter kabisa yavuga ati uyu mufasoni ni intwari kazi ingene yitanga ibi kwisi yose niko twabibona tubona kuri bake amushira muri izo instance za FIFA bimera neza ariko mu inyuma yaho urazi yuko ngaha yasuye kugenwa kandi aba president wa Seno Comité National Olympique amaze kubiba nivyo ntivyahagaritse ngaho nuko yaciye aja mu muryango nyene ujeje gutunganya inkino za Jeux Olympiques muri CIO Comité International Olympique yari membre w'ico gisata cyo ku rwego rw'isi urumva yuko yari kwaragenwa mu bintu bikomakomeye uno munsi ivyo ni kintu ciza murani n'igihugu cyamenye kiravuga ati umuntu nk'uyu mu vyerekeye inkino n'umuntu ahema vyo abizi nticobuza yuko dushobora kumuha kuba aba umushikiranganje iki niko twovuga iyo kumbure Lydia NSEKERA yari kuba avuga ati jewe ndagiye mu zabukuru ko novuga ivyerekeye ibi ingenda bihagaritse ngiraho mbeho ubuzima bw'iwanje kumbure nduhuke hari ikintu twari kubona umenga turabuze hari ukuntu uyu muntu hari ikintu afise tuba twarakimukuyemo gose kuba yarongoye FFB sava ariko kuba muri rusangi uno munsi urazi Yves muri iyi myaka 5 basika mfate na 10 sinzi ko no yitiza 10 ariko dufate kuri 5 twarabonye ngaha mu gihugu cy'u Burundi arongoye iyi Comité National Olympique urazi yuko iyi ari manda yiwe ya kabiri twarabonye hariho ibitagenda neza mu mafederasiyo atandukanye ariko uyu yarahagaze gose aragerageza guhuza abari muri aya mafederasiyo aragerageza gusuka mu mabisi kugira ngo ivyerekeye sport bigira intumbero nziza abantu ntibumve ngo hirya no hino hari ingyaro ko ntizari zibuze mu mafederasiyo hari muri atletisme hari muri basket hari hehe aragerageza kuba umuvyeyi aravuga ati jewe sanze menyereye ibi nze amategeko gucyanya ariko tuje hamwe kugira ngo ntitwihamenye abatwinze rero ico novuga yuko iki aronse akajyo keza tugiye kuronka uyu ni wa wundi abaye mushikiranganje abaye nuko novuga yuko abaye l'intermédiaire entre l'état et le sport na nivyerekeye ivy'imico kama ariko également ikintu kigiye kuba uyu ijambo ryiwiwe mu bime vyerekeye sport nk'umushikiranganje ikintu yoshobora kugira ikigusaba muri izo novuga ko muri Comité International Olympique akirimwo ni kintu conyaruka kuko we asanzwe arimwo arazwi aciye aba rero umushikiranganje ico kintu avuze ati nimba ari kete nanditse ati twebwe twari twifuza yuko mutworohereza muri ibi biroroha cyane gose kuko biragoye ingene ego igihugu kirashobora kwandikira mutugorana ndashobora kugira ari inkino twitabiriye ugasanga hariho utuntu tumwe bigoranye uyu numwe avuze ikintu haba kuri leta kuvuga tuti twarabihagaritswe ko cyane gose kuvyerekeye le fonctionnement ya ministère ndetse ingene mu mafederation bigenda twavuze ati mbega ivyerekeye uburyo bukoreshwa gute ko twumva abakumbure umuhenga bo baba bafise amahigwe menshi gusumvya aba uyu rero asanzwe bimenyereye asanzwe yari umuvyeyi w'amafederation yose ayetwara
ibibazo bitunganya avuga ati burya rero twari dukeneye uburyo bungana gutya kuko tugira amasorti angana gutya nitwo privilege aba anye n'abarakenewe rero mvuga ko ikintu ciza tushobora kuronka ko example nziza n'abandi bari nyuma bavuga ati biraryoshaho umushikiranganje ashobora kuba ari wa muntu afise ya ADN ya sport afise guhumeka sport muri we rero igisigaye twe ko tuzi ibikorwa vyiwe ari vyiza twizere yuko n'amabanga bamujeje amabanga toroshe ariko bisa kumenga yamenyereye Biraro gato cyane novuga ngo ikintu cambere je novuga cyo gushimana cyane muri sport y'u Burundi muri rusangi haraza kuba barungutse kwanza umuntu wa sport muri rusangi iyi nayo keshi ibintu bikunze kwa bivamwe n'umusaruro nkuko ari kurakivuga araza kubageza ku rubwa mbere departement zigeze zitandukanye za sport hano mu Burundi kuko numwe mu bantu twavuga ngo amaze mu gihe kirekire mu citwa sport nako nagerageza no kuraba mbega Lydia NSEKERA ninde abatamuzi bashobora kuba bibaza yamariye iki igihugu cy'u Burundi cyane mu mupira w'amaguru ndetse n'ahagi atandukanye muri departement zose zigeze zitandukanye za sport yaje kubavuka rero itariki ya 20 ukwezi kwa kane ni mu mwaka w'igihumbi 1967 kugeza kano kanya agenda ni imyaka 58 akimara kwinjira mu vya sport muri rusange mu gihugu cy'u Burundi hari mu mwaka 2004 niho yaje kubatogwa ngo arongore ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi asubiriye uwitwa Moses Baransanani neza cyane ico gihe nta numwe atibuka kuko ugerageje kuraba no muri ino interval yari karafata ino FFB twarabona ko harimo novuga ngo ya visibility gitandukanye kuko equipe nationale benshi barayibuka ko yadifise n'abakinyi bateye ubwo banakomeye nubwo nuno musere equipe ikomeye 2012 yaje kuba yizegwa nk'umugore wa mbere yinjiye mu nama nshingwa bikorwa ya FIFA bitwa FIFA Council 2013 Lydia NSEKERA aza gutogwa mwico kibanza nyene kandi bivuze ko yaba na FIFA canke comité executive yarabonye neza by'ukuri ko ari umwe mu bantu ngira akamaro canke mwamwe mu bamambre bakwiye kongerwa ikiringo 2013 kandi yaratowe nkure ngo Olympique Senogeze kano kanya nkuno munsi nini wakitorewe kandi niwakikara irongora ndetse kandi yaratowe nk'urongo igisata c'abakenyezi mwishira hamwe mpuzamakungu muri sport bitwa iyose uno munsi ugerageje kuraba bimwe mu bintu novuga ngo muri interval yiwe akiri kuri tete ya FFB muri bimwe equipe nationale zagiye zirashikako urabona uko umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 hano akimara nkuko yivuze ati iyo manda yuwe Baransanani yarahejeje nawe aciye ayifata 2004 Uburundi bwageze muri finale ya Sekafa ico gihe yari 2005 equipe Burundi kiratsindwa hari muri Ethiopia nagerageje kuraba kandi ibindi byagiye birabase kafa kandi Burundi bwaraje kuba bukina Sekafa 2006 yari yaberenga i Burundi bagera muri finale ariko ntabwo baje kuba bayitwara ndetse banatwara batsinzwe finale ya U17 muri Sekafa yabereye mu Bugande ico gihe hari 2013 ugerageje kuraba urabona ko Yves na Kiki hari ukuntu ino experience ibonetse muri equipe novuga ngo canke muri sport muri rusangana mu gihugu cy'u Burundi harimo bimwe nk'ubutumwa twagiye turabona nkuko wakivuze ati harimo amwe mu departement ugiye muri za judo za box za buraza hamwe bashobora kuba dodora hari direct babura hamwe bashobora kuba batanga bwa ubutumwa bashobora kugira kure uno musi uvuze football wumva FIFA gutanga ubutumwa muri FIFA navyo ni ibintu bitaba byoroshe cyane ugerageje kuraba sero yuko tumaze kwa tubona yuko no kugira ngo nk'ikibuga cemegwe bica mu procedure maremare ni kimwe mu kintu novuga ngo uno munsi biza kuba byoroheye ko ubutumwa bushobora gushika kure kandi bwihuse muri wa mwanya ndetse na equipe ziba zigiye zitandukanye muri departement za sport muri rusange mu Burundi zikaronka umusaruro kandi zikanaronka novuga ngo hahandi ishobora kuba zigera imbere nkuko tumaze kwa tubona yuko iyo ufise umuntu akugeza imbere arashobora kujabutsa akakugeza kure hashoboka nuko rero ni umushikiranganji mushasha w'inkino kiki nabonye Vitalo bana mwishimiye cyane buriya no mufana wa Vitalo kuva kera kabisa no mufana wa Vitalo ariyo n'uburyo yagiye agenda yambaye namayo ku kibuga ariko akagenda contribute no tuntu duke nk'abandi bamambre ba Vitalo
Vitalo elo plus fort buriya bakubwira na Alexandre Muyenga n'umufana wa Vitalo avyemera kuko Vitalo ni equipe ya kera uravye aba barongora ama federation ni equipe bakuze bazi ko ari equipe ikomeye uretse yuko Lydia NSEKERA igeze kuba ari mu basanzwe barabarongozi b'umugwa Atletico Olympique ariko uba umubonye ko yakunze inkina kiri muto rero umugwi nawe wari ukomeye ntiyari uwundi yari Vitalo ni ibintu bisanzwe ni nkuko par exemple basi ushobora kumva iyaba muri basketball umugwi w'urunani utari ufise dinamo ya kera gusumbya abo wari gushobora kuvuga ati umuntu wese yakuze yumva urunani ariko abandi bagakurikira ugapfumuja muri equipe yindi Dinamo n'urunani yahe yake Dinamo none niyo ndakubwira iyo batariho Dinamo uno munsi kira gikundiro ifise uno munsi urunani muri basketball twoba twumva abantu benshi bavuga ati twe twakuze twumva urunani ugasanga ashoye kwa partner indi mu yindi equipe ariko avuga ati burya je kera nakunda urunani ko rwo numva rukomeye nibi vya Vitalo rero nubwo hari indi migwi myinshi ya kera ariko ni Vitalo yakora amateka za Interfc zari zihari zibanza za Interstar ariko Vitalo ni yari ikomeye byo bikane n'ikintu kidasanzwe kuri ico kintu je rero ikintu nabonye ca mbere twungutse ikintu ca mbere nabonye sport yungutse muri uno mushikiranganje mushasha kiki ashobora kuba yahora ari senakomeye mugabo hari uburyo kuja gusiyeja urumva kiki kuja gusiyeja hariya muri parlement bayita conseil de ministre muri conseil de ministre urumva bayita conseil de ministre iriya nama y'abashikiranganje kuja kuyicaramwo hariya ni kibanza ciza cyo kuja kuvugira sport kuko kiki kumenya sport biratandukanye cyane urumva hariyo nk'uburyo ushobora bisaba abahinga baja gusigurira abandi akarorero nk'ikintu cyo kuvuga ngo ntitugira strategy nk'urukino dufate kwa football rugenderako buriya abantu benshi bazi ko byose bikogwa nande na federation bigakogwa n'amaklub muga hariho politike y'igihugu mu bijanye niki na sport uno munsi Lydia NSEKERA numwe urazi nk'abashobora kugena deja nindatazi mu bakomeye mu basobanukiwe football ngaha mu Burundi ibaze nk'ubu nka Dominique Dominique umugize dufate nk'umuhanuzi ntayigayizwa mu bushikiranganje nk'ubwo uzivye yo gufasha nakarore ko umuntu akomeye yize cyane yigisha n'abandi bamenyereza kafu gasanga yaramuhaye ako kantuzenye ako kajyo kukwigisha abandi mu karere urumva agatanga karorero ati ziriya za Senegal kuko Lydia babizi ziriya za Senegal impamvu muzibona kuri uri yagwego zakoze ibi nibi igihe haba nka ya nama imwe y'imbona kazoza yo gupanga imbona kazoza ya 2024 bambe 2040 na 2060 iriya hari umuntu nibuka yaje atanga karorero ku gicapo ca Singapore ukuntu Singapore yateye imbere ni igihugu cyateye imbere mu myaka mike cyane Singapore mu myaka 50 cari igihugu gikenye cyane ariko no muzi bakobwa ni igihugu kiza cararengeranye urabona ugatanga karorero nka Senegal ugatanga uraze nka Maroc nge narakarorero keza kiyani kibe mu gihugu no munsi gifatwa ko ku mugane wa Afrika ari mu bimwe bihugu biteye imbere cyane apana biteye imbere umupira w'amaguru muri je ndiko mvuga cyane ivyo bakoze muri development urumva kiki akavuga bati nkiriya centre national iriya vraiment iriya Jesse mbona ko ikora kazi kayo ijya centre technique gushika no munsi
urumva uretse ko idakwije n'ivyangombwa cyane bikwiye kuba bikwijiriya. Hari ico bita iriya centre de formation y'abafaransa y'igihugu yitwa hariya hitwa ngeje ndakubwira Clairefontaine. Urakoze cyane. Ura Clairefontaine en même temps ni naho abakinyi b'Ubufaransa bagirira ikambi bategura inkino zabo. Haba bato haba bakuze. Ngomba mudagufatiye kwanze impamvu ushima hakomeye n'abakuze barahifashisha. Ugaca usanga rero abana bobo igihugu ni akademi yayo y'igihugu. Nukuvuga baratora abana mu bakiri bato musi y'imyaka 10 bagafata bamenyereza bakagirane bakagenda bakabigisha umupira. Bageze ku myaka 13 14 bahamagara ari ya club namwe nimugende mudufashe ibisigara. Na karorero tubifasha nko mu mashuri kw'igihugu gifata umwana kikigisha kikamwigisha mu primaire hanyuma secondaire izo za Paris zigaca ziza zikamwigisha umupira mu buryo na karorero ntanze. Ibyo bintu Maroc barabikopiye. Maroc bakopiye ibyo centre yabo yashigikiwe cyane nuriya mwami wa Maroc Mohamed wa gatandatu ahubwo wa gatano ni umwami wa kera yitiriwe ijya stade yabo nkuru. Urumva Maroc barabifashe barabikopiya uno munsi bageze he. Maroc impamvu ubona bakomeye ntutangazwe nuko bakina demi finale ya mondiale. Maroc bakomeye kubera iki bafisa aba binational benshi ariko kandi banasohora n'abakinyi benshi nukuvuga bakombina uburyo bubiri dusanzwe ibihugu vyifashisha mu kuronka abakinyi. Urabona nkono munsi Senegal uburyo itunze abakinyi uno munsi ukuntu baba develop biratandukanye nuko za South Africa bimeze za Egypt bimeze. Egypt barabiyigishiriza umupira ariko bagakomeza ligi yabo ku buryo umukinyi wabo akina muri ligi yabo atatandukana n'ubu yarasohotse ngo ajiburaye kuri nivo. Maroc reba bigidabo byose bakomeje league ariko bagatungana benshi buraya. Nukuvuga no munsi bashaka kugira iyo combination niyo mpamvu nk'abakinyi bakiri bato izi za shane zijya za Maroc nibazemerera ko uzamo. Noneho ntibazankira nizo zirasuzugura league zirasuzugura zikavuga ati twebwe hariya tuje gukora iki. Urumva rero ivyo rero kiki strategy ikintu gifise umurongo buriya nta buzima na bumwe budafise umurongo ugendera ko kugishike ko kintu kanaka. Tworabona ko ari ibintu bikiri ngaho by'urudavage. Lydia rero numwe mu boja kuvuga bati yamara twebwe nka leta turondera abahinga batwereka iki kintu kuntu twogikora. Urumva kiki n'umuntu rero ari mieux placé mu bantu bashaka kuja gusigura hari. Lydia warabonye kiki nkejo bundi haba amatora ya federation y'umukuru wa federation ya basket warabonye ko yari president aba president quelques match nukuvuga no kuri basket hariho tusha fise n'umuntu mwiza wo kugenda mu nama nshikiranganje akavuga ati yamara muri iriya basket hari utwigoro tungana tumeze ukunuko bari abantu baracabuze peut-être uruhara rwa leta nako harimwo nk'ikibuga. Uyu n'umuntu ari mieux place yo kuja kugirane kubivuga. Hari ama avantage menshi rero je nabonye ko Lydia NSEKERA ashobora kuzana muri sport nk'umushikiranganji w'inkino imico kamana n'ugwaruka cyane ko sport ikintu gwaruka kiki cyane gose kuko ni avantage kuri we yarasanzwe amenyereye arongoye ama federation yose yo mu gihugu aronga yo comité national olympique biranoroha cyane gose uretse ngo ayama sport uzi erega n'urukurikirana avuye muri federation ya football agiye kurongora ama federation yose ariko kandi scene international urwego nk'ugwa FIFA nako yaruciyemo umuntu akwijira ibintu byose agiye kuca abo mushikiranganje navyumvikana
kumbura aho yarari pour le moment ataramushikiranganje hariho ahatashobora kugera exactement ariko uno munsi avuga ati hahandi afisa havugira hahandi nari nifuza ko ikintu cyo pasa urabona je ndaze nka budget ya sport ngahi wacu sinini ashobora kuza agatanga intuzi turabona nko muri Tanzania nivyo peut-être ahandi bagenda baturusha izo budget peut-être hariho uko biri kose hari ibihugu bitegezwa kugenda biturusha mugaba akavuga ati Tanzania impamvu bashika kuri ibi Kenya agatanga uburorero ati muri sport baba bafise budget ingano ariko iyi wacu kugira ngo dushike kuri ibi nibi nayo irakwiye kwiyongera mbona ari umuntu rero ari mieux placé cyane mu mwanya yagiyemwo hasigaye gusa kuraba ishaka voilà yo shaka giwe turashobora kubona ko ari umuntu yitanze gose muri ibi bya sport muri rusangi ariko ashitse hariya ico tumusaba nico yongereze ubwira yongereze umwete yongereze kutubera novuga yuko ikintu ciza kugira ngo lo sport nga mu Burundi tubone itera imbere kuko muri rusange tudaciye hirya no hino turabizi yuko aha mu gihugu lo sport en général ntiri priorité si priorité rero vyumvika ariko arashaka kugenda akavuga ati yamara yes ni sport kuko hari ukuntu umengo tutaratangura ko sport deja yoba umuambasaderi w'Uburundi mwiza nk'ubu ivyo twaheruka mu myaka yahera muri atletisme ntitukibibona atletisme twaragera tukumva twebwe abamenyesha ko tubimenya tukavuga tuti naka yatwaye mudari w'umwakaka aha naha ariko no munsi vyarazimye après ivyerekeye vya France vyabaye aba Primus ngo bagiye kera ariko no munsi tukucumva uno munsi ikintu kivugwa cyane muri sport ni match y'intama mu rugamba ni football cyane nimenyekana mu Burundi bwose ariko uno munsi nimba ari Rodrigue atwaye mudari w'ifeza twebe turabivuga ariko abantu benshi ntabimenya uno munsi ashitse hari arashobora kuvuga ati nyabuna hari igisata cyazinye cyaduza ibendera ry'igihugu mu makungu turiko turitegurira mu myaka 4 iri imbere Jeux Olympiques ari mu babitegura ari mu bamambura bategura ivyo bintu nyene rero ati dushiremo ibi kugira ngo turonke abanonotsi uno munsi dutwara atletisme menga na boxe na natation kubera ki tutoshiramo ikindi kintu iyindi federation ikomeye kugira ngo tubone kise nka football canke volleyball bakajayo kugira ngo tubone yuko igihugu cy'u Burundi ko kiratera imbere muri sport ivyo vyose bikorwa nawe kuko peut-être simvuze ko urahari atabikora yabikora ariko uyu c'est une dame qui respire le sport muri rusangi yarasanzwe bimenyere nabivuze nti numwe mu myaka 5 yasutse mabise mu federation menshi yarakora cumba ni na challenge ibi byose tumuvuga ko buriya ni pression imugiye ko kuko tuzovuga tuti mbere kwa twiteze ibi ko asiga trace kwa twiteze ibi ku muntu yarasanzwe wabizi ko turabibona nico rero ko asiga trace kavuga tuti yamara igihe ciwe bitwarabonye hari misinge ategezwa kugenda gusa hariya n'abamukurikira bose muri buriya bushikiranganji bazoshobora bakadugirako no kurindira rero reka tumuha umwanya turabe uko bizoba vyifashe mu kiringo cose ahagaririkiye buriya bushikiranganji abarundi benshi bahanze amaso